Imwaro naho rero umupolisi w'igihugu yaraciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose ni hadabu y'imiliyoni 100. Izo miliyoni 100 atazitanze azoca hanisha umunyoro w'agatsindikiro w'amezi 600. Ni kuvuga iki imyaka 500. Aho rero ni nyuma yaho yishe arashe umwene gihugu yagendesha imoto bapfuye iki inzoga. Mana dusenga Abu atanze umuco ati turasavye dushimitse umuntu wese yitwa ko ajejwe umutekano adafise amahera yo kwisororera canke adashobora kwigurira indya muri restaurant inkoho niba imwake ahabwe yankoni y'abasiti. Mbega ibiharuro amezi 600 ni imyaka 500 ngo avuye atayarishe. Hari umuntu muri iki gihe ca none azomara imyaka 500. Ibaze nawe rinosono no basi ati nk'abapolisi leta yari ikwiye kwiga ingene yotanga itegeko yuko atawujejwe umutekano yonywa inzoga kuko benshi bahohotera abanyagihugu kubera inzoga. Polisi kuvumba inzoga nibara kumutemere nakumiro n'ukuri. Ya abashinga amateka bafise amakenga menshi gose kubijanye nuko atamugwiza atunga mushasha numwe ariko arahonyuza ikirenge mu Burundi. Umushikiranganje w'ikiga ca leta arinde kumana nawe ati ibintu bikimeze uko bimeze aho ibiciro bidoga uko vyishakiye aho ibijanye n'ivunjwa ry'amafaranga y'agaciro biguma bihindagurika ngo nta mugwiza atunga numwe yopfa honyoye mu gihugu. Barampamati iki kibazo kirahambaye n'ukuri pe. Abagwiza tunga b'abarundi nabo nyene kuki batwara imitahe yabo kuguruza no kuyicanga mu makampani yo hanze. Kubera iki Diodone nawati mushaka umugwiza tunga azana umutahe ahantu aza guhiganwa n'uwarajejwe kumukingira. Abakuru ni babanze bave mu byo badandaza. Nuko soso nawagira ati ndabivuge ndabisubire mu Burundi tugikoresha igifaransa naho tuzofa tugeze muri business communication yo ya mbere hamuye umunsi hose ururimi rukora n'icongereza ariko twese turacibereye mu gifaransa nta kizodushikana inde mugwiza tunga yoza n'imitahe yiwe ahantu kuronka abo bakorana bagahuza mu rurimi ari kibazo naho impamvu ari nyinshi gose ariko iyi yuri mu zambere. Claude nawe n'intererano yiwe yagize ati icihutirwa n'ugutunganya ubutungane bukigenga nta kindi ikintu c'umuntu kikaba kirazira muri vyose. Mbega none we wumvise ubukene hajya wumviki ibaze rero muri komine ya Ruyigi harabigisha 3 bakoma induru batabaza bavuga yuko bamaze imizi 13 yose badahembwa aho rero ngo batunze imiryango yabo. Abo bose muvuga bariririsha muraza murabe ngira nkwizi imyaka 2 atanu utoboye bampaye ico bamfashe ni kunsesaguza bamanukane Bujumbura ngiye kubaza ikibazo canje aho kigeze bakansunagura batite no kwibazo ciwanje ndakeka atabutabazi bubaho mu kibazo nk'ico ngake iyo bigeze ngaho urasengesurira imbere yo gutabaye bose barorera. Uwo ni Jamari mu Kirundi bavuga ngo inkika mico yariye ni kuvuga ko iyo ugiye kuyenena musi nguri n'ivyirondera ataco wayihaye ubugomba kuyica. Menya neza iyi commentaire nta nkivuga nta nivyo gukamivuga. Iki ni cyumviro ca Filimino. Fabrice nawagira ati ugwaruka bisaba tugiye gukora ubuzi hamwe udukeneye ari waturondera apana kurondera uguha akazi nk'akarorero nk'uyu yabatwese tutirukira ubwigisha ahakene umwigisha babanza kuduha na avance aho ni mwiha amahoro mukorera igihugu nimwakora neza muzohembwa gusa ineza ntibora. Manuel nawe baje. None baze tugende gukora ikindi Dubai.